iza ry'uwitwa Arbeloa muri equipe muri Madrid hari ibintu bikomeye cyane yaje ahindura muri vestiaire. Mu vyo yaje kukarahindura biza biyobora ibindi vyose ngo nuko yabanje kuba aza w'ikiyago abakinya equipe yitwa Madrid cyane cyane azarahamagara umukinnyi umwe amubaza ati wewe ufise ikibazo kanaka, ufise ikibazo kimeze gute, urifuza ko twokorana gute, inzira twokora mu gihe tugende neza vyogenda gute. Nimba ngo twabonye Real Madrid yagiye kuba yirahira equipe yitwa ndavuga ya Ahisemwo, tukabona ba Vini tukabona ba Kylian Mbappe, ba Imbere nka Fede Valverde baza bakatanga ibintu vuba bimeze neza, ngo harimwo ukuboko gukomeye kwitwa Arbeloa. Aho rero yavuze ati umukinnyi umwe wese yavuze ati wewe umbwire ufise vision imeze gute, wifuza ko twokorana gute, ibintu bitandukanye muri Real Madrid nyene bisabwa ko kugira ngo equipe igire ikishore kuba yoza kwirigeza neza. Abantu ateko bavuga ngo rero ibibazo byo kubiraba kuwitwa Xabi Alonso yo kutaba ngo yuguruke ku bakinyi cyangwa ngo ababwiye ati kora kuriya bavugana nyene nk'umuvyeyi n'umwana canke nkuko mu bafata muri ba bro mugani babandi. Uno munsi ngo Arbeloa nico kintu cyambere ko razana muri cyo kiratuma nashaka umusaruro mwiza uko uragenda uko uragaragara muri equipe yitwa Madrid. Urumva muravyumva ari kaya neza cyane Arbeloa aganiriza umukinnyi ari wese navuga ngo ufise vision imeze gute wewe ushaka gushika kuki. Ubundi mumenyereza muzima bakubwira ko yubaka vestiaire amenye ukuntu aza kujera cyo kwita ubwambariro. Mbega tubana gute n'abakinyi banje, mbega baranyiyumvamwo, mbega bifuza iki. Frank Imbere yivuze neza ati i Madrid ntibigusa kuba coach, ntibigusa kuzana tactique, bigusaba kuba manager. Umanaginga abakinyi bahari wiga kubana nabo. Yes. Ugaragaza kubalansa ama ego uko kwikunda mu kuzana uburingane neza cyane, sivyo? Muri ico gihe ino equipe ya Real Madrid niba muri filosofi zayo ari equipe bakira ku bakinyi bakomeye bisa amazina akomeye. Yes. Wewe uri inje uza guhita werekana icyo no kwita ubukuru kubasumba narijya benshi muri barabadolescent. Amaze ko ashika ku bintu bikomeye cyane ari umwadolescent ku myaka 25 24 23 amaze ko ari umukinya komeye cyane. Usumuza nako bya bintu byawe bice bikibazo gikomeye cyane bwana Dike cyane. Arbeloa reka mvuge ngo numwe mu bamenyereza yosha kuza akaba imwe mu nyenyeri za guse kumurikira equipe ya Real Madrid. Uti komeri nimba ugerageje kubalance bimwe wa mugabo yavuga bita Frank Imbere kuzana uburinganire buri mukinya kumva ko kubi Madrid ari kubaho neza, ari kumva ko kenewe hari ahantu utabaye kubera ko utabimerita, birasa ko bivyara umusaruro mu kibuga kore n'abagrange bari bariya no kubira ngo ni ikintu kimwe gusa. Bazanire icyo nakwita umwumvikano muri bo, ubabwiza icyo gukina, ubakoresha imyimenyerezo, baza gukorera umuti, sivyo? Rero ku ruhande rwanje kintu novuga ino equipe ya Real Madrid ni mu makipe ya mbere bigaragara ko abaho kubera ko yagiye kwisoko agura abakinyi bakomeye. Kandi abakinyi bakomeye yagiye kubagura n'abakinyi bamaze ko gukora ikintu kwita ibigwi canke amateka muri football. Iyo se muri equipe ya Madrid hasanga mu bakinyi nabo bari muri iyo equipe maze ko bubaka ibindi bitangaza muri iyo equipe, sivyo? Muri ico gihe guhita umanaginga gufatanya buno bwiza bubiri bugiye ko buhurira muri equipe imwe birasa ko bigusaba cyo no kwita ubuvyeyi gusumba ubucoach. Yes. Bavuga ngo kubi Madrid rimwe nemwe biragusaba kuba umumenyereza kuba n'umuvyeyi. Naco cyo ngo ntube coach ube manager. Managing ubwiza bwa buri mukinyi umenya ko utanga agaciro kuri buri mukinyi. So mbona kurande gwanje kuri Arbeloa ashira kuza kumumenyereza mwiza of course. Ivyo nagaragaye ku nkino zika kuri zibi yakoze akoze remplacement nziza anatsinze ibitsindo bigaragara ko yakomvetse n'ubwo bwa equipe ya Madrid kuko buri mukinyi birumvikana yamwegeramo aza gugumba twakorana mu buryo meze gute twakina mu buryo meze gute umukinnyi aramubwira hama umumenyereza yadabutsa kuri kuwo mukinyi biza ko biganageza nako ikintu kimwe bona Dike yego buryo umumenyereza muzima umumenyereza mwiza ntabonekera kuza gutuma umukinyi yinjira muri tactique ziwe ahubwo muri cyagiye umukinyi byatsi kwinjira muri tactique ziwe ni gute umumenyereza yofasha umukinyi kwinjira muri tactique siko
nigute umumenyereza nawe yo kwiyadabutsa ku mukinyi kugira ngo ubwiza bw'umukinyi afise aza kumukuramo ereka hariya mu kibuga kugira ngo umumenyereza ngo bakubaza iki ati watahukanye hageze gushima bashimira abakinyi ngo timwatsinze iyo mutsinzwe rero ntabwo abakinyi mwatsinzwe ubwo ati umukoce bigemeze gute ati vyakunaniye urumva nace cyo nabwira ngo reka urande gwanje kuri Arbeloa semo yakoze no kwati kintu cyiza cyane gishobora kuzuza afashe kibe Madrid kweruka mu bihe byiza kuko ngo icyacisha Madrid si question y'abakinyi beza ni ikibazo cy'abakinyi mu mutwe ngo ntabameze neza cyane kubera ko hari abamenyereza baje barabavangira hari uburongozi bwo baravangira abantu ko amamenyereza hamwe n'abakinyi ugasanga biba ikibazo gikomeye cyane mbona Arbeloa yo akoze ikintu gikomeye kizoshobora gufasha kipe Madrid kuza ikagaruka neza cyane wanashaka Yuson kino kintu Arbeloa yakoze cyo kwiyumvira kuganiriza abakinyi biwe akababwira nicyo kibazo bafise akabaganiriza niyo vision bafise akabaza n'uburyo bukorana kino kintu ucakire gute kiyaza gufasha iki ekipe yitwa Real Madrid ku musaruro uri imbere bari kwagwanirira La Liga kagwana na Champions League ni kintu ciza cyane je ndiko ndabona uno mumenyereza Arbeloa akarakora mu mugwa Real Madrid kuko ugerageje kwa mugwa Real Madrid warugwaye muri Viestel cyane warugwaye Viestel gusumba handi hose hashoboka rero kumva yuko ubwa mbere mbere ahubwo je nibaza kuno mumenyereza ari muri Casillas yaragegeza gukurikiranira hafi ivyo no mugwa Real Madrid bakikwenda za Alonso akageza kwiga no kubona canke no kuraba akavuga ati ikibazo niko nabana muri no mugwi nako kuko benshi twaragerageza kwa biraba ni kenshi twacenga kuri zino micro tukavuga tuti uno mugwa Real Madrid hano gwaye ni muri Viestel za Alonso byamunaniye gutegura Viestel byamunaniye kunywanisha bano bakinyi rero ubwa mbere nambere Alvaro ikintu cambere aje gukora muri no mugwa Real Madrid ni kuza kwanza kwerekana abakinyi kwereka abakinyi yuko ubwabo bafite ubwo bushobozi bashoboye bashobora gukora buri kimwe cyose umugwi bifuzako no gutegura ba Vinicius Junior turumva uno musi turabona Vinicius Junior agenda akagwa mu ndo mumenyereza ese wabiheruka uretse kuri Carlo Ancelotti wabiheruka kuri Zabe wari umaze kubibona uno musi turabona Vinicius Junior akaronka ico gitsindo kagenda kugitura umumenyereza we Arbeloa novuga ati rero kintu cyo gutegura Viestel nico kintu nyamukuru cyari gikenewe na Chancana mu Real Madrid kugira ngo Real Madrid garuke imere neza kuko ubundi mu Real Madrid wari ufise abakinyi beza ufise Mbappe ubizina meze neza ufise Vini ufise Rodrigo Gozi gute bakonanira kuvyaza umusaruro byose twaragiye tukabiraba tuza gusanga ahubwo numubano utari mwiza hagati y'abantu bakinyi ni bano bakinyi bateramenya ati tuko tugwanike tuko dukorera iki ni Vini ari mu kibuga yumva ko ategeza kugwanira igiti ciwe bwite ni Mbappe yumva ko ategeza kugwanira igiti ciwe bwite ni Rodrigo yumva ko ategeza kugwanira ikibanza ciwe bwite ariko nta mukinyi n'umwe yumva yuko ategeza kugwanira umugwa Real Madrid muri rusange navuga ati icambe na mbere Arbeloa akoze ni gutegura Viestel kumva yuko bategeza gukorera ikintu kimwe no kugwana ikintu kimwe rero maze kuba uri mu kibuga ukumva ko utegeza gukora ikintu uri mu kibuga we Vini uri mu kibuga we Mbappe uri mu kibuga we Rodrigo mwese mukumva ko muko mukorera ikintu kimwe bibafasha gushira ingufu zanyu hamwe kugira ngo cha kintu kimwe kiboneke rero twabonye mu kintu rerutse Vini aza gatanga assist agera kuri abiri yes akayaha Mbappe eske assiste ko Mbappe yaronse ibitsindo byinshi gusumba buri mukinyi wese ari mu kibuga mu mugwa Real Madrid carabujije Vini ko ashobora kuronka agashimwe ko mukinyi yaranze urukino yarakaronse rero hari habuze kwa gutahura kumva ati Vini jewe njejwe iki mu mugwi Mbappe nanje njejwe iki Rodrigo nawe njejwe iki ega uno musi wakora ico jejwe nikizotuma tutashobora kuvuga ati wowe cya kintu ujejwe wagikoze neza gusumba Mbappe yakoze ica jejwe mu ruhande rwiwe uri kurumva nico tuma utagaragara nk'umukinyi abaye mwiza yaranze saison mu Real Madrid yaranze urukino mu Real Madrid rero ico cyo gutegura abakinyi muri rusange nico cyatumye tubona Real Madrid kiraba neza kiho gikugwa no mumenyeza Arbeloa gutegura abakinyi gutegura Viestel nuko kabisa izina rya Arbeloa yamaze kuba aganiriza bamwe mu bakino uvuga ngo bino equipe yitwa Madrid kugira ngo kuba bariko baranakorana ariko kandi hari kibazo guma babaza kuri YouTube kangena nacishuye tunacishuje witwa Jean Jacques niyo yankundiye bati mwaramutse neza hama ndafise amakinga kuri Pedri mwijoro ryaraye rikeye ry'abagabo ubwo Pedri ntashobora kuba yarayavunitse adusiba inkino zingaye gute Friki yashobora kuba kumukomerana witwa Chanel nawe batikeze mati tubwire Pedri azomara iminsi ngana gute Pedri Gonzalez agikuba mara hafi y'indwi zishaka kuri 3 hagati y'indwi ya 3 na 5 atekaboneka mu kibuga muvyumve neza hagati y'indwi 3 na 5 atekaboneka mu kibuga cino equipe yitwa nde FC Barcelona ni hagaruki ni hazindi nkuru novuga ngo nshasha tuzoyabwira ko mwe rafata yuko agikuba mara hafi y'indwi ya 3 na 5 witwa nde Pedri Gonzalez rero tunabandaneza nyene muri Madrid imbere ko tunaja mu yandi makuru karavugwa nuko ngo witwa Arbeloa nyene
ngo yamaze kuba araba bimwe na bamwe mu bakino uvuga ngo batandukanye, ashobora kuvuga ngo nakaza kuba umukinnyi w'umutitirere. Inyuma ko twumvise ko uwitwa ndavuga izina rya Vini Junior ava ko izina rizoza kiraboneka ikibanza muri equipe ya Madrid mu gihe azoba ameze neza, ubu nawe yashize ku izina rikomeye rivuga ngo umwana muto yitwa Ardagire ngo agikuba aba mu bakino uvuga ngo b'abatitirere muri equipe ya Madrid, ico bitwa ngo titirere irrégulier, ko bavuga ari cyane ni indiscutable, bavuze ngo sera titirere régulier régulier sur Arbeloa. Nico kirumvikana régulier toujours azori mu kibuga. Numva ko rero nari bati mu gifaransa ko babivuze ko nyene. Ubu rero ngo izina rya Ardagire inyuma ko twumvise uwitwa Zabi Alonso yaravuze ko azomwana azorakerekinisha, none n'uwitwa Alvaro Arbeloa nawe yavuze yuko agiye kuba arakinisha nk'umwana muto akazoba umukinnyi w'umutitirire muri equipe yitwa Madrid. arabimerita cyane n'umukinnyi kuva yahabwa amahirwe n'umugabo bita Zabi Alonso yagaragaje ko ari umukinnyi mwiza, yagaragaje ko batamwihenze ko kuba bamuhaye kino kwita icyizere. Ardagwe niwe meilleur passeur ya equipe ya Madrid, niwe maze gutanga ama-assist menshi muri equipe ya Madrid muri toute compétition confondue mu nkino zose. Muri ico gihe imaze kubona umukinnyi bigaragara ko uri gufasha equipe mu kubaka urukino mu gutanga ama-assist nka mediateur, ko nivyo baba bagushaka ko nimero 10 biriza ko bigoye cyo no kwititike ikwemera kumbu umukinnyi w'umutitire muri iyo equipe. Umugabo bita Ardagwe rero ugiye kuraba ujya kinamwo umusore n'umukinnyi ubona ko ari propre mu guhuza attaque na mediane, ni numero 10 mwiza, ni playmaker mwiza cyane. Ararusha Jude Bellingham ku playmaking. Playmaking lord ari murusha. Bellingham ari mwiza ku numero 8, nkabona uyu musore bita Ardagwe mwiza ku numero 10 kandi gutanga umusaruro, ko keshi byaragaragaye ko anokira nemba perote aza gufunctiona neza iyo Ardagwe ari mu kibuga. Vinicius Junior aza gufunctiona neza mu gihe Ardagwe ari mu kibuga. Mbona agasore karamerita gutanga mu kibuga vero n'umukinnyi mwiza pe. Ardagwe ari umukinnyi mwiza kabisa. Keno mushira mu medite ko araza neza, ko araza neza kabisa gatse mu kibuga. Houston umwana muto Ardagire imyaka 20 ni afise ari imyaka 20. Yego. Kuyumvira mu bakinyi baza ko batitirere hagati mu kigo barafise witwa Jude Bellingham, barafise Fede Valverde, bafise Edouard Camavinga, bafise Oriol Tchouameni, abadanise Barca n'abandi batandukanye. Ikiciyumviro c'uwitwa azwi ku izina rya Alvaro Arbeloa bavuga ngo umwana yitwa Ardagire gikuba umukinnyi w'umutitirire muri equipe, iki kintu ucumva gute? Mbega umwana Alvaro Arbeloa nako umwana yitwa Ardagire yarabere kuba umukinnyi w'umutitirire muri equipe yitwa Real Madrid? Ni ikintu ciza cyane gufata decision yo kugira Ardagire nk'umutitirire mu Real Madrid. Sinoja kure cyane nivyo mugenzi nje aje kuvuga ngaha, ni ibintu bigaragara biri clear, ubona ko mu kibuga ca Real Madrid hajya muri milieu Ardagire n'umukinnyi mwiza cyane agerageza guhuza novuga ati attaque na milieu umugwa wa Real Madrid. Rero kufata ingingo yo kugira ngo Ardagire nk'umutitirere kandi kanatsinda ntihafashe iyo ngingo gusa, ahubwo basavye none mu fitness coach wabo witwa Anthony Pintus kumufasha cyane gukora cyane kumwubaka kugira ngo akomere abo umuntu w'umugabo ushise, kubera ko niwo mukinnyi agiye kuba nakorera ko kenshi tumaze kuba tubona nk'inkino ziba zagwanye kuri Real Madrid. Ardagire aza kinzizwa kaza gutora solution y'ivyanananye mu Real Madrid, na cyane ndabona ku rukiro rwa Levante Real Madrid igice cya mbere cyayigoye cyane gusa, ariko Ardagire amaze kwinjira mu gice cya kabiri ubona ko ibintu bigiye kuba vyoroha. Basi Ardagire ndamubona nka wa mukinnyi aza korosha ibintu, aza gutuma bakene Mbaperoti bakina vyoroshe, Vini bakira vyoroshe, ni nka Pedri Gonzalez wa FC Barcelona, nubwo ataranamushikira neza, ariko numwana bigaragara uko azokomeza guhabwa umwanya n'icizere mu wa Real Madrid. Azokura zo mukinnyi w'igitangaza gose cyane gusumba uko tubona no munsi. Novuga ati rero gufata ingingo yo kumugira umutitirire muri mu Real Madrid ikintu ciza cyane, kuko ndazi ino sezo izorangira tumubona Ardagire nk'umukinnyi nyene agerageza gukora, agerageza guduza urugero rwiwe, ariko muri sezo zibizira imbere tuzomona nk'umukinnyi w'igitangaza cyane nkuko twabona abantu ba Luka Modric ndetse n'abantu ba Toni Kroos. Yego. Nuko kabisa izina rya Ardagire bigiye kuba riba mu bakino uvuga ngo mu mazina agiye kuba aba mu bakino uvuga ngo baratangura mu kibuga. Twisubire muri Champions League. Umugora w'ejo equipe itwa Liverpool yagitsinze equipe itwa Olympique Marseille ibatsindira hariya Imbere mata 45 witwa Dominique Szoboszlai
yatsinze igitsindo mu gihe ku munota 72 uno Ruri yari yisinze munota 92 Cody Gakpo aza kwatsinda igitsindo ku ipase y'uwitwa Ryan Garbage ariko ari ku munota 23 witwa Igo Ekitike yatsinze igitsindo waracanka. Ibice 35 ku ruhande rwa Olympique Marseille, ibice 42 ku ruhande rwa ekipe ya Liverpool, abakinnyi bataye ku mpande zose kwari zibiri. Ku ruhande rwa ekipe ya Roberto De Zerbi, migori yari witwa Ruri, mu mutima defense yari kumwe n'uwitwa Berardi, witwa Medine, witwa Amiri Muriro, Benjamin Pava, hagati mu kigo witwa Hojrebek, witwa Konogbia uno muhungu muri Central Africa, bari kumwe n'uwitwa Hamed Traore, Timo Weah batakisha uno Mas Greenwood n'uwitwa Amini Guri. Mukenyori bane babiri. Urande gwino ekipe izi ku izina rya Liverpool wari umukenyori bane babiri, Alison Becker, Virgin van Dijk, Jorge Gomez mu mutima defense, Jamie Frimbo, Milos Kerkez, hagati wika Makalista, Rani Gerberche, Foreign Wis hamwe na Dominique Sabusara batakisha witwa Igo Ekitike hamwe n'uwitwa Mohamed Salah. Yari mu wayene ndaje imyaka 56 n'amezi shaka kuri 8. Liverpool Robert inyuma yuko twayivuze bitandukanye yagisindira hariya mu gisagara ci Marseille, itsinda ibitsindo shaka kuri 3 kubusinde ekipe ya Roberto De Zerbi ariyo ekipe itwara Olympique Marseille. Agiye sagitsindira kuri birumvikana kuri stade ya Marseille, birumvikana mu gihugu cy'Ubufaransa. Bitukusa ni byinshi ku mugwi wa Liverpool sinze ekipe ya Marseille. Inkuru yo kuvuga gushimangira cyane ni igaruka ry'umugabo bita Mohamed Salah katangwa mu 11 ba mbere. Nabonye Dominique Sabusaye muri Conférence de Presse avuga ati turanezerewe cyane ko mubona garutse. Akanagaza n'urugero rwiza by the way ni mukiye kinyema kinziza cyane bita Mohamed Salah. Ni match bigaragara ko ekipe ya Liverpool muri bwa buryo bwabo bakinye neza bita Cody Gakpo asinda igitsinda banashaka ciza ku 93 kuri Ryan Gravenberch kuri pass nziza cyane. Dominique Soboslai ku 45 kufura y'ubumesha, umusore mwiza cyane akina umupira uteye ubwo mu gihe umusore bita Ruri yitsinze igitsindo ku 72. Wasakora ekipe ya Marseille ku mupira mwisha muri possession mena kubwira ku munsi ati ekipe ya Marseille ni ekipe nziza muri possession. Yes. Liverpool ibiriza kuba yo kwemera kurushwa possession kugira ngo izo kwina bimwe byayo bya transition rapide. Babikoreshe neza mu kina imipira nyaruka n'abanye Steven Gerrard abwira Arne Slot ati bakwiye kuba gushimira umumenyereza mwiza kuba muri pressure imeze kujya ukora kuratsinda inkino bimeze kuje no shima tactique zawe ati ivyo wakoze ku munsi kuri no munsi imbere ya Marseille bigaragara ko ari bwa buryo bwa Liverpool kuba wotira contre attaque zishika kandi bikora mu buryo bwiza ati twabwiza kugufelicita. Ariko wasakora aba equipe ya Liverpool gwatsinze 3 kubusa. Amaseve umunyegwera akoze amaseve agera kuri 4 mu munyegwera wa Marseille save gera kuri imwe. Numva ko ni ekipe gasa yarushijwe mu mpande zo gukina umupira go muri za mpande zo gukina mu occasion Liverpool nziza cyane mu buryo budasanzwe. Nabonye ngo igitike n'igitsindo banagifuta. Ni match nako ekipe ya Liverpool yadominye mu buryo bwose kuba ku ruhande rwa Liverpool possession imice 50 byari 42 ku ruhande rwa Marseille 58. Aba original tsukura ku mpande zose kona kiki indwi ku ruhande rwa Marseille zine kuri ekipe ya Liverpool. Icyo no kwita amashuti ku bateye 15 ku ruhande rwa Marseille 11 ku ruhande rwa Liverpool. Imipira baye bloqué imipira 2 ku ruhande rwa Marseille n'imipira 2 kwa Liverpool. Shoot off target imipira cy'inyuma bateye mwizamu n'imipira 9 ku ruhande rwa Marseille, imipira 6 ku ruhande rwa Liverpool. Imipira tumbere mwigori 4 ku ruhande rwa Marseille 3 kwa Liverpool. Amasave kukozana abanyegori uwa Marseille akoze save imwe uwa Liverpool akoze save zine. Amugiye amatake bateye Marseille 11 Liverpool 17. Icyo kwita imipira batanze nuko Marseille tanze imipira 569 mugihe Liverpool tanze imipira 113. Ku rundi ruhande imipira yashitse ino ekipe Marseille tanze imipira 513 yashitse mugihe ekipe Liverpool tanze imipira 155 yashitse. Aro makosa Liverpool akoze amakosa 12 ekipe ya Marseille amakosa 8 amakata y'umuhondo Marseille